Kabasigaye iki? Dusigaje kanape yego. Alors kanape kubatayizi bahava bimva ati none kanape ko twatuzi ko ari intebe yo kwicarako. Atubona tugira dukanape muri cuisine. Udukanape no dupla natone tu snacks kwakira abantu. Udukanape ngere tumeze abari dukate duto hama gashiramwo ibintu indani. Soit des fois hari harimwo isalade canka kajamwo inyama chakajamwo fromage hajamwo saucisse hakajamwo byinshi byo umuntu abashaka hama ukagashira ku kati. Rero mugabo nzakira kanape mugabo ziriho visite ndazikotinga na chapelure na magi. Urazitwereka izo kanape visite avec chapelure et magi. Cyane gose. Rero ubu hagakurikire ya makanape nababwira. Kanape zikoreshwa imikate. Mikate urumva ndayipanga like this hama tukayikata ukurako iyi kute y'inyuma iyi ntayo tuba dukeneye ugo rugumye yego gerageza musirimu uduravuga mu kirundi uvuze ngo croûte cha numva ibintu bikroûte ikibazo urumva bayita de formation professionnelle kwa ariko twavyize mu ishuri n'umusho usanga bitugoye gusubiramo turakavuga uruntu rukomeye rw'inyuma turarukura croûte yego turarukurako hama iki naco ibi umuntu aba bitaye ubikuye ko ashaka kucubibika ukazobikora ya chapelure nababwiza yashaka kubishira ku pano ukaca bivungura ikaca bashapelire ubika mu kabati wawe. Urumva byose biguma bikora akazi. Hama icyo dukora rero ni giki ca dufata naha muri kanape nkuko nababwiye umuntu ashiramo ikintu cyose yifuza. Urashiramwo en fait ushaka gushiramwo amavyandashe ushaka gushiramwo jambon fromage icyo ushikeneye wewe. Je no munsi natoye gukoresha sardine. Wow. Ushaka gukoresha sardine, ushaka gukoresha thon, ushaka gukoresha icyo ushaka cyose. Nashatse kugira mvangiye ama saveur, mwazi ko haraho dufise jambon fromage, hariho ibifise viande hachée, bo mashatse n'aba préféra plus viande blanche, nawe wene babironke ngaha muri kanape. Ngafashe ucuvangamwo fromage yawe nkeya nga fromage wakasakase duto kugira kagira kandi kagu karyoshe. Iyo ukoresheje iyindi nyama iri yonyine amaze kayiteka ugashamo n'ibirungo mugabo comme je nakoresheje sardine cyangwa koresheje thon ibisanzwe ifisemwo ibirungo ndani by'umunyu ibiki byose ntibikeneye kwagira ikindi kintu wongeramwo atari nk'ikintu ushaka kiba spice kibaba nka poivre n'abana babwiye je ndakunda cyane akantu bazana kandi kamoto juste gutya gusa. Abantu benshi bakunda gukoresha poivre noir. Poivre noir ni ya mbere vraiment. Poivre noir iraryosha ibintu. Hama n'udutunguru duke. Ntugire ibitunguru byinshi ugira ntibe koko canke iki. Utu dukeya cyane tuba dukwiye kugira gusa bizana kandi kagu. Kandi mwazi ko n'ibitunguru ari antioxidant bifise akamaro keza ku mubiri wacu urumva ni vyiza kubiki. Hama consistance maze kumera nkuku ico dukora ca dusiga kuya mukate yacu maze twamara gukata cyose ya kumikate twakase rero nkate none ukuntu wamaze kumera ca tukata gutya muramuna ingene ariko arabikata sugakata
kuko urumva mwibuke n'utuntu tutubushe dukeneye uruntu rurerure ngo umuntu ngo afate ngo ashire mu kanwa yasame oya. Urumva hamwe mufashe n'agafoto muri ahantu ntibagufate mu kanwa hose nibiri hari indani tubibona. Urumva uvuga ati n'akaruja rero umukobwa akaguma ko aguma ari sawa ashobora gukaka kaguma bimeze neza. Turi kumwe n'umusire bakunzi bo kukayi rero pla yacu imwe ya tapas n'utuntu twishi yamaze gutegura. Ubu rero aratanguye rero gushya en action kubitegura kubicisha mu mavuta hanyuma ashabereka pla ntozeya pla finale rero ingena iba imeze sivyo ga chef. Ego kana ubu tugira dutangure kuri canapé pistache. Okay turagiye kuri canapé rero umva ico ntangura ndafata shemwo ibirungo nga iyi ni ya magi hari amagi hano amagi amagi rimwe canke zabiri nashizemo akamagi gake nagitsemo abiri hama aha ngaha nshiramwo iyi nayo ni chapelure ya mikati se naciye nshiramwo poivre noir hamwe n'agakiri gake kugira bize kuzana akagu. Nisaba ko umuntu agira byinshi hagucya abari sawa. Hama ico dukora ni giki dufata ya kanape yacu tukaca tuyishiramo. Iyi process bayita gukotinga. Tugira dukotinge sasa. Tugadukotinge na making sure yuko gegemo neza ukashira muri ya chapelure. Baza gutuma bifatana bitamatuka hama amaginsha dufasha hama iyi chapelure nayo dufasha ko iba croustillant uri kurayifungura. Croustillant ikecagurika nk'umuntu aza kwihereza urwo runtu gaye nkararaye. Antuka vraiment iyi plan yo guha umukunzi vraiment wiyumviriye. Yego vraiment utagomba kumwicisha ibitumbura n'ikaranga. Ko vraiment kamwe konyene chef kamwe konyene ndibaza ko gashobora kumva umerewe neza. Antuka vraiment utari umuntu yagutse. Hariho babantu rero usanga gufungura hari ukundi kuntu babigize umwuga. Mugana ari bisanzwe nibaza ko vraiment bitabikenewe cyane ko umuntu afata byinshi bire. Nkaga vraiment nkaka bagakwiye ku muntu atari ba bantu usanga yabigize umwuga babita bamuri ya ulafi utari uwo rero mu Kiswahili je nabwiye abakunzi bo kukayi ko ndiko ndiga Kiswahili kandi numva mukunzi w'indaba mwita muri ya ulafi bikabisubira mwe chef ngico kintu wari bwacu muri ya ulafi ndumva ibintu birakaze nikirate tuzovuga Part3 ntaco itazotwigisha ubu turi muri East Africa hagiye byakunanira nawe wenyene nacamenya yuko hari ibindi bintu uri Jona ko ari ukuntu atakigenda umve wewe ntiwaba uri muri ya uri hafi
ubu rero ico tugira dukurikize tugatangure dutekere vya bintu vyose mu mavuta. Ibi ndio twahereje ko mwabibonye nge twabikotinze mugabo sivyo tuza guherako kuko haba hariko ya chapelure kira irasigara mu mavuta. Nje gituma vyiza no gutangura ku bindi taza gusigamwe ibintu mu mavuta, amavuta akabana ari clean ha mugasha gushamwa ibindi mu nyuma. Amavuta akaguma afise isuku. Hama turashiramwo buke zabulete zacu. Uragerageza umuriro ntube mwinshi cyane uri kuraziteka kuko iyo uzitetse mu muriro mwinshi uca zibabagurika kandi n'ibisha neza inyuma gusa ubona umenga zahiri uriko araba inyuma mbwa bugura indani ugasanga zacari vyandashe. Yesu nico gituma vyiza no kumenyesha ko umuriro utari mwinshi cyane ukazireka buke zonyene cuisson bikahira kuri cuisson iri parfaite. Urayireka nyene ukayiha amahoro neza buke ugasha buhoro bikihira buke. Ubu rero mubona ko ukuntu zimeze ubona ko zakomeye kandi papa ko zirira ko zuma cyane ko zumaganye rwose naho ntizisubira kugira bwa buryohe bumeze neza. Dufata tukazikuramo hama iki naco nibaza kwikisho dusanga tukizi yuko ibintu byose by'amafriture ikintu cyose kivuye mu mavuta utegeza kucarurira kuri serviette. Ushaka kuri serviette kugira yabsorbe y'amavuta yose. Kenshi hari gusanga waruye ibintu bivuye mu mavuta mugabo wabitanga ugasanga umuntu abifunguye biguma bijojota amavuta indani. Iyo rero waruriye kuri serviette amavuta aguma yinjira indani yose mwabibona zikaba zirahiye tukaba tuzishira ku ruhande. Maze gushira ku ruhande tuca dushiramwo za kanape zacu. Izi ntuze zacu rero mwebona uko ziho gukinyuma ubamba ko zamaze kuba crostier. Aho aba ari umwanya mwiza wo kuzikuramo nkuko twabivuze kwa kundi nyene tuguma dushirako kuri serviette. Utabizi yogira ngo nudutumbura. Ubona tukadushiremwo kandi byavuyemo tukadushiremwo ya mini hot dog yacu nayone cyane umwanya munini bifata. Ubu rero tukadukarange za mini croissant za nyuma. Mwazozo ukuntu bimeze murabona amavuta ntangana yayanda amatwe twagize. Ufise ifuru ushaka kuzishiramwo
canke utayifise naho nta kibazo urashiramwo hano ku kariro gake kuri twa tuvuta duke mwatubonye tuvuze nyene tungana hama buke buke vyo nyene ukabona ko biriko birasha. Ungira nkore sauce mayonnaise iza kujana n'aya ma tapas anatanda yuko ibiba birasha. Muri blender urashiramwo ivoka ukaca ushiramwo irigi then ukongeramwo n'irindi rigi. Jesse nkunda cyane gukoresha ya mayonnaise ziri industrielle ko urumva haba harimwo ibintu amadditif menshi cyane. Ugasanga urumva ntibiri si byiza ku mubiri wana n'amakanseri yabaye menshi niki bishobotse ko umuntu yoza aririnda buke agashobora gukora ibintu biri yikoreye kandi imva uzi ko ari byiza uzi ko ari amagi meza uzi ko nta bindi bintu bivanze bindi birenze baze gushamwe ya magi ushamwo vinaigre gake hamaden ugashiramwo poivre noir nkuko nababwiye ikiryoshe cyo kwikorera ibi bintu biri fait maison urakoresha amantuze ya ushaka urakoresha ama ingredients yawe nawe umuntu akunda tungurusumu cyane you can put in ni bon byose urumva bari sawa hama umaze gushiramwo akavinegre na magi magatetse ushishiramwo n'utuvuta dukeya cyane huile d'olive niho ari sawa gusumba mugabo ufise na ndotona sol haco bitwaye naho nugira nk'ibiyiko bibiri gusa. Utuyiko tubiri yego ibiyiko bibiri apana dutoya cyoko tubiri tunini hama kawejeje then tukaca tuzinga tukaca comeka. Umunyu nashizemwe umunyu nabonye hama n'amazi washamwe amazi makeya bivanye n'ivoka rya kuntimeze mazi ko hari amavoka amwe bita ngo ni bleba usanga afashe cyane cyangwa ugasanga indindi zirimo amazi menshi. Iyo rero isanzwe ifashe muca mwongerezamwo amazi oriyo kongerezamwo amavuta cyangwa ikindi kintu gituma biba unhealthy. Ubu rero tugira tu setting dushireko bya bintu byacu byose ije ku isahani ishobore kwitwa tapas. Tukate concombre zirakwiye hama ikintu cyo gushirako ni fromage nk'uko nababwiye simpaka exactly bibe kwa kundi nyene umuntu ashobora gukora uko avyumva n'ivyo afise muhira. Naka example watanze ka tapas. Yego. Mugabo umuntu arashobora kugira utuntu dutandukanye afise sausage canke boulette yateguye canke
aho wawiteguriye umuntu kabisa yakubwiye ati ndaza kuza canke nk'ikigwi c'abantu ati nk'abantu yego abantu baze kugira ibihe vyiza rero je ndakunda kugira utuntu nyene n'akadesign kose karakonta rero biriko turi kuri Noel inyenyeri kumigaruka mbega bashako kantu umuntu yo kagurira ubu buruzuye ahantu hose vraiment iyi ni letu juste yo kugira yakadekor bisa neza uriko urapresenta bya bintu byawe yego ko mu bisanzwe ikintu wayisehirije wacishije maze shusho washize kwiki wa wamaze kuyitegura nayo yo yafata nta birenze ntusha maze shusho kuko icigira ico ukora urayifata ukayironga neza n'amazi ukabanza ugakura ukaraba neza ko kenshi hano hagati usanga harimo ibicafu ukabanza ukayoza neza uheje ukashira mu basa ugashiramo vinegre ugasura ukacuyironga muri vinegre biba bikwiye nta kindi yego rero umva dukore kubera bavuga ko mu bisanzwe gufungura umuntu gufungura atangura gufungura n'amaso imbere ko afungura n'umuntu yego iyo ibintu bisa nabi burya naho babiryoshe kenshi hari igihuca mu menga na appetit iraheze urikura bisasira indaba rero ico gitanda gishashe neza yona hama uko bigenda tugenda turonshirako rero bya bintu vyacu kandi si ugupfa gutererako design nyene ku buryo ubona ko biza biragenda bisa neza umuntu niyabibona aca atangura kumwemwa okay ukagira amanuansi y'amakuru y'abana ko nk'utu turimo utuntu duhuje kaza gushira amahuje hagati iyi zisanzwe zigenda izi yodo shiramwo iyo concombre ukacushirako akantu hejuru iki kamusa byorohe gutora ko ushaka bashaka gushirako nk'uku bikunda gutya mugabo je préfère comme ça ibikaje kwa byonyine gutya karabwiye tako shoga ibintu byinshi ngashaka gushako ama mini brochette ngashaka gushako amasambusa ego tumini brochette de poisson isambusa ako rero utwo ni twatundi tumaze iminsi tubona mu mantuzeya mu masohe dogala batembereza kugira umuntu azoratora akashaka kazatora akashaka arengana wow muri mu nzu naho ugatembereza umuntu akiha antuka n'umuntu yaje kukuramutsa vraiment umuhaye utuntu nk'utaravuga ati yanyiteguriye sindi umuhimbiri yego vraiment tujya muntu niwe yego tindafisa agaciro vraiment wow kugira amanuansi ku buryo hose ubona ko amakuru ariko aravangana
turahejeje gutegura tapasi yacu nkuko mubibona birasa neza ibintu bimeze bien hama tunayibutsa yuko amasosi yose twakoresheje ni fait maison ari healthy kugira tubandanye tugira amagara meza apana kurya juste gusa pour kurya tujye naho nyene kugira nzoje kwivuza mu nyuma twafunguye neza. Thank you. Bakunzi bo kukayi aha niho tugarukira iki kiganiro cacu twize vyinshi abatari bazi ngene umuntu ashobora gutegura iburete, kamini hot dog, akamini sandwich, ukungene bashobora gutegura nitwa kanape mwabibonye kandi chef cuisinier wacu yatubwiye ati mpaka tapasi yamirimwe ivyo ariko irashobora kubamwo ibintu bitandukanye bivanye n'ivyo wiyumviriye. Wewe yadupropoje ibi mugabo yaguhaye ide ushobora gushaba yatubwiye ko ushobora gushamo mini brochette abari yifi canke ya bœuf ugashira ko isambusa ugashira bivanye n'ivyo ufise. Mugabo nizere ko muri iyi minsi ya Noel na Bonane nukuri tuzogerageza bya bitumbura twahora twirirwa turaha abantu n'ikaranga na jus tubigabanije ubu batweretse ingene ushobora kwitegurira akantu muhira turi utuvariete dushobora gukwira abantu 5, 6, 10 kandi bakagenda baguwe neza bakagenda barakwivuga. Motive si yo kwivuga umuntu ariko nukumwakira neza akabona ko wamuhaye agaciro. Bakunzi bo kukayi rero aha niho tugarukije ikiganiro tuzosure guhura nk'aya mango. Peace and love.